Data wa twese wo mwijuru, Mana mushobora vyose, Mana ukomeye kandi uhambaye, kandi uvuga bikaba, uteka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Ndasenga umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe, riramwubaka kandi riramukomeza, ko rimusanze ntabwo ariko rimusiga, rirazana impinduka mu buzima bwe no kwimwerekeye byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Turabaramukije mwese bakunze b'ikiganiro, haracyariho ivyizigiro, amahoro y'Imana ndakomeze kubana namwe. Turashimira cyane abantu mudusengera, turashimira cyane abantu mudushigikira, turashimira cyane abantu musangiza abandi biganiro dukunze kubagezaho. Turashimira abo umaze gukanda sabone na subscribe kuri channel yacu kandi kabagwanyu. Haracyariho ivyizigiro TV, nimba nawe ari rya mbere udukurikiranye, kugira ngo ntuzurahomba inyigisho dukunda gucisha kuri no channel ya Haracyari Ivyizigiro TV, reka ngusebe gukanda sabone canke subscribe, ndetse wongera ushireho like, uprataje ku nshuti zawe. Nugira ikibazo kubijanye na Bibiliya, nimba ari ijambo ryakuzazaniye cyangwa ari kibazo ufite ugendana naco, urashobora kwandika muri commentaire. Arico ukongeraho kuvyo tuba turiko tuvuga, urashobora kwandika muri commentaire. Ari kibazo ufite, ari umutwaro ukeneye amasengesho, ari kindi kibazo wifuza gutubaza, urashobora guca inbox, nimero urayibona nga kuri screen ahanyene. Imana ibahezagire cyane. Turakomeje rero icigwa twatangiye, kirafise teme icazanye Yesu hano kwisi, icatumye Yesu aza hano kwisi. Iki ni igice cya kane. Imana iguhezagire ko arabanye nacu kuva mu gice cya mbere kugera muri kino gice cya kane. Imana ihumugisha nawe wasangije abandi. Hari ikintu cyatumye umwana w'Imana, hari ikintu cyatumye Imana iva mu ijuru igasiga icubahiro, igasiga buri kimwe cyose, igasiga ubukuru bwose, ikaza hano kwisi. Mu gitabo cy'Abifilipi bice 2 uhereye kuri 5 batubwira ngo ntabwo yiyumviriye ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumiraho. Birumvikana ko Yesu yararinganiye n'Imana, birumvikana ko Yesu yangana n'Imana, birumvikana ko Yesu yari Imana. Ari hano kwisi yarakunda kuvuga ati ubonye jewe ububonye Data. Yarakunda kandi kuvuga ati ni jewe nzira y'ukuri n'ubugingo, nawe ushika kuri Data jewe nagizente, jewe ntamujanye. Imana ihabwe icubahiro. Kandi Yesu igihe yaduga mu ijuru yaravuze ngo nzasubira muri Data, nzasubira muri Data. Usomye Yohana 1 hariya mu gice cya mbere nyene ugahera ku murongo wa mbere, batubwira uko Jambo yambaye umubiri aza kubana nacu. Bisigura Yesu ari mu ijuru yari ijambo, ariko ritagiraga umubiri, ryari mpemu. Aya majambo tuvuga buriya nta mubiri agira, ni mpemu. Mugabo aya majambo jewe ndiko ndavuga hamwe yo kwambara umubiri, aya majambo yoba ari jewe nyene, yoba ari jewe nyene ndo wa Kristo. Hamwe aya majambo hobaho ubushobozi bwo yambika umubiri akaboneka agafadika, aya majambo yoba ari jewe nyene. Rero Imana uko twabirebeye hamwe, Imana yacu ni imwe, ntabwo hari Imana zitatu, ahubwo hari Imana imwe gusa yigaragaza mu buryo butatu. Irashobora kwigaragaza muri mpemu yera, cyangwa irashobora kurungika ijambo ryayo. Nukuvuga ubonye ijambo ryayo ubonye Imana. Nk'akarorero perezida niwe atwara ibihugu byose, ariko ntabwo wamusanga mu ntara zose cyangwa mu makaritiye yose, ariko buri karitiye yose na buri nzu ibifite ijambo perezida aba yararekuye, ibifite ijambo ku buryo urirenze ko ushobora guhanwa ko kanye nuhita ufatwa, nufashwe n'abo bantu, ufashwe na perezida, ufashwe n'itegeko yashizeho. Ya ni ijambo yarekuye. Perezida akoresha ijambo mu gutwara, mu kuyobora. Ya Imana yacu nayo nyene mu gutwara, mu gushiraho ibintu, mu kurema byose, Imana yakoresheje ijambo, yakoresheje kandi ubushobozi bwa mpemu yera. Niyo mpamvu imbere yuko Imana irema isi ivuga ngo ni habe hiki, hamanjije kubaho mpemu yera. Mpemu w'Imana niwe yagendagenda, ntabwo we yari bwaronka ubuturo, we yaguma ngatambatamba, yarabundikiriye amazi. Ugiye gusoma mu gice cya mbere
hariya mu gitabo cy'Itanguriro baratubwira ko mpwemu w'Imana yarabundikiye amazi, bisigura imbere yuko Imana ikora, imbere yuko ijambo ry'Imana rishobora kugira ubushobozi, nuko mpwemu w'Imana aba ari muri ako karere. Iyo mpwemu w'Imana yuzuye ahantu, iyo mpwemu w'Imana aronka amaze kuronka ikibanza mu bantu, arakora ibintu bidasanzwe muri ico kibanza. Imana ihabwe icubahiro. Ariko rero ikintu turiko dushaka kurebera hamwe, niki cyatumye Yesu, niki cyatumye umwana w'Imana, niki cyatumye Imana isiga byose ikaza hano ku isi, niki cyazanye Yesu hano ku isi? By'ukuri turashaka kurebera hamwe misiyo yatumye Yesu aza hano ku isi. Tuzareba ibintu bishika ku 10 kumbure binarenga byatumye Yesu aza hano ku isi. Ntabwo ndagira urutonde rwabyo, ariko tuzarebera hamwe ingingo nyamukuru, intambuko nyamukuru, inzira nyamukuru, impamvu zifadika zatumye Yesu aza hano ku isi, agasiga byose akaza hano ku isi. Impamvu ya mbere cyangwa ikintu cya mbere cyazanye Yesu hano mu isi ni ugukora ibyo Data wo mu ijuru agomba. Twarabirebeye hamwe mu Baheburayo ibice 10:7. Ntabwo yazawe no gukora ibyo twe dushaka, ariko ikintu cyamuzanye nyamukuru yaje gukora ibyo Data wo mu ijuru agizene, ibyo Data wo mu ijuru agomba. Ibyo Data wo mu ijuru agomba, nasubiye inyuma, birivuga ngo mbere yuko mvuga icyo Data wo mu ijuru agomba, nari namanjije kubabwira umugambi Imana yari ifitiye umuntu, icyo Imana yagomba ku muntu. Imana ntabwo itekereza umuntu wese nabi, buri muntu wese atuye kuri ino si Imana imufitiye ibyumviro byiza. Twarebeye hamwe Itanguriro 1:2-6 kugeza kuri 2:8, aho batwereka Imana irema umuntu mu ishusho yayo, ariko uwo muntu Imana yamuremeye kuganza. Ntabwo yamuremeye kuganzwa, ariko umuntu Imana yamuremeye kuganza. Harashize imyaka Bibiliya itatubwira umuntu agize ariko araganza inosi. Buriya iriya myaka Adamu yamaze 930, iriya myaka yamaze Adamu, nukuvuga ni imyaka batanguye kubara ari uko Adamu yakoze icyaha. Ariko Adamu na Eva batarakora icyaha, Bibiliya ntabwo ivuga imyaka babayeho bari ku isi, babayeho bari muri Edeni. Bibiliya ntabwo ivuga. Niyo mpamvu imyaka bashobora kuba barabayeho mbere yuko bakora icyaha irashobora kuba ari imyaka amamiliyoni tutaramenya igitigiri cyayo, tutarahishurirwa, atani igitabo cyashoboye kuyandika, kubera ni imyaka iri nyuma y'ibishye, ni imyaka iri nyuma y'amezi y'imyaka, ni imyaka iri nyuma. Mu yandi majambo ntabwo bari bwatangure kubara ngo bamenye ng'imyaka niye. Ariko Adamu imyaka Bibiliya ivuga niyo batangiye kubara amaze gukora icyaha, amaze gukoroka, niyo batangiye kubara, ku buryo umuntu yarambye akamara imyaka myinshi muri Bibiliya. Ni wamaze imyaka 969, unawe bamwita Metusela, niwe yamaze imyaka myinshi cyane. Abantu muri kiriya gihe baramara imyaka 900 kudugaho, ariko Imana igendera yigabanya bitewe n'ibyaha abantu babandanya bakora. Ugiye gusoma hariya mu gitabo cy'Itanguriro 6, turabona Imana ivuga ati ntabwo mpwemu wanje azogirane azakomeza agwana anyinyurana n'umuntu w'inyama n'amaraso. Ati kubw'ivyo imyaka y'umuntu ngiye kuyigabanya. Imana tamu kuyigabanya igeza ku 120. Imana ihabwa icubahiro. Uno musi rero nkuko nabibabwiye dushaka kurebera hamwe ubuvugishwa Imana yatanze mu gitabo cy'Itanguriro ibice byaho 3, aho tubona ingene umuntu yatakaje ubuzima Imana yari yamuremeye kubaho. Ubuzima Imana yari yaremeye umuntu kubaho bwari ubuzima bwo kuganza, bwari ubuzima bw'umunezero. Umuntu ntabwo yagwara, umuntu ntabwo yarakenye, ivyo yarakeneye byose Imana yari yabimuremeye. Umuntu yari afite byose, umuntu yari umwami w'inosi, umuntu niwe yaganza inosi. Isi ntabwo yaganzwa n'undi muntu, umwami w'inosi yari Adamu. Ariko turaza kurebera hamwe ingene Adamu isi yose yashoboye kuyigabira umugwanizi Satani. Niyo mpamvu ariya mu gitabo cya Matayo ibice 4, ubwo Yesu yari karageragezwa na Satani, yaramubwira ngo numfukamira ndaguha ubwami bwose nkuko
nanje nabuhawe, ndaguha ubwami bwose uko nanje nabuhawe. Kibazo wocu uvuga ninde yahaye Satani ubwo bwami? Mbega ni Imana yahaye ubwami Satani? Aho ni intumwa zaje nyuma nazo zagiye zitangaza zivuga ati Satani niwe mwami w'inosi, niwe mana y'inosi, kandi benshi basenga, benshi baramya mu buryo batagize, mu buryo batazi. Ninde rero yahaye ubwami bwose canke yahaye isi Satani? Hano mw'Itanguriro ibice vyaho bitatu niho batubwira titire yaho uko icaha caje mw'isi. Urashobora kugira ikibazo hano, mbega Imana niki catumye ishira ibiti bibiri mw'itongo, igashiraho igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza? Niki catumye Imana kirya giti gishiraho? Ubundi hariho ibiti vyinshi muri rirya tongo, kandi byose vyari ibiti vyiza, vyari ibiti vyama, kandi vyari ibiti vyo kuribwako. Ariko Imana yo mwijuru irabwira umuntu ati byose ndabikwemerera ubirye ko uko ushaka, ariko igiti kimwe kiri hagati mw'itongo ntuzakirye, kuko umunsi wakiriye uzapfa nta kabuza. Imana iramwihanikiriza, iramubwira ngo byose biri hano, byose ni ukuri, wemerewe kubirya uko ushaka, nta kintu na kimwe njyewe nzabasha kukwima, muri byose birye uko ushaka, atariko kimwe gusa nico nkwihanije, ntuzakiryeho Adamu. Ewe Adamu na Eva, nimuzagikore uko umunsi mwakiriyeho muzapfa nta kabuza. Umuntu rero Imana yo mwijuru yamwihanikirije canke yamubujije ikintu kimwe gusa cari hagati mw'itongo. Benshi rero baravuga ati Adamu na Eva bashobora kuba barasambanye, bashobora kuba bararyamanye. Gute boryamana? Gute bosambana? Kandi Imana yari yabahezagiye ngo bavyare barondoke. Niwe bari kurondoka gute? Hari undi mupasiteri ariko aravuma ku marezo sosio, yigize umunyabwenge wa cyane, ariko aravuga ku bintu bijanye na Adamu na Eva. Avuga ko Eva ashobora kuba yarasambanye na Satani, ahubwo Satani ashobora kuba ariwe yatangiye kuryamana na Eva. Inyuma yaho Eva acagenda nawe aryamana n'umugabo wiwe ariwe Adamu. Rero akongera agasobanura akavuga ati rero Adamu na Eva bo bashobora kuba barabikoze mu gihe gitari bwagere, ati kubera hari ibihe bitatu byategerezwa kumanza kurengana, ati rero mu gihe cya gatatu kitaruzura neza nibwo baciye baryamana. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nticyari bwuzure kugira ngo babashe kuzuza ibisabwa, maze babikoze ntibabe bakoze icyaha. Iyo nyigisho bene data ni inyigisho y'ikinyoma, ntabwo basambanye. Imana niyo yari yabahezagiye muri rirya tongo, Imana niyo yari pasiteri, Rero icyamwa bariye nuno munsi bamwe baracacibazaho, ntabwo baragitora. Abantu bamwe baribaza tese wabari igitunda kugira ngo turihebe nituje turigura mu isoko, wabari ipapayi, wabari umwembe, wabari pomu, nkuko pomu benshi bayivugaho cyane tatishobora kuba ariyo bariye mu itongo rya Edeni. Mbega nikiye camwa cyari kiri mu itongo rya Edeni ari naco Adamu na Eva bashobora kuba barariyeho bakisanga bambaye ubusa? Nikiye camwa bo barariye? Imana idutabare cyane. Mu gice kigira gatanu reka nzovuge icamwa bariyeho bagahita bapfa, bagahita batakaza ubuzima. Maze mu gice cya gatandatu nibwo nzoca avuga ubuvugishwa Imana yatanze hano mu gitabo nyene. Turacari hano mu Itanguriro ibice bitatu, ubuvugishwa Imana yahise itanga. Bumwe bwarasohoye, ubwo buvugishwa bwarasohoye, ndetse tuzaburebera hamwe ivyo Imana yahise ivuga bizaba. Ivyo yabwiye inzoka, ivyo yabwiye umuntu, ivyo yabwiye umugore, Imana ishimwe. Ivyo yabwiye Adamu tuzaca tubirebera hamwe ingene byagiye birasohora byose. Harimo amajambo akomeye anyegeje, ariko tuzagerageza tuyanyegure ku bwa Yesu Kristo na Mpwemu Yera kugira ngo mubashe kumenya mbega byageze gute. Reka uno munsi se n'urangiriza anga kugira ngo kumbure zino nyigisho canye
umwanya utaba munini ya cyane, kino cigwa gitaba kinini, kitaba kirekire. Ndazi ko abantu murambirwa n'ingoga mukunda kumviriza utuntu duto gusa. Reka nanjye bashirire kuri yo ritime. Reka ndangirize hano. Wari kuradukurikirana uri kuri Facebook, reka ngusabe gukanda follow. Uri kuri YouTube, reka ngusabe gukanda subscribe. Ukaba uri muri groupe y'ijambo ry'Imana dusanzwe dufite, nagomba ngusabe gusangiza abandi zino nyigisho kugira ngo zibashe kubageraho. Turashaka kumenya nikiye kintu cyazanye Yesu hano kwisi agatuma heba ijuru, akaza hano akababazwa ukuraho mugabakihangana kugira ngo nje nawe, kugira ngo tubashe kubiki. Imana ibahezagire cyane. Mwari kumwe na Apostle wa Kristo Glory Shine. Mwarahezagiwe cyane, turabakunda.